ninde ari umugabo washiraye muri mwebwe? Njyewe. Narimbajije ninde ari umugabo washiraye? Njyewe muvyeyi. Sahiri, n'imbere y'umuganga kabisa. Kudashaka kuntahura. Bijanye n'ivyo muhira turi ngana bintu byo gufyina. Muvyeyi, ujya mugore niwe wanje. We, je twubahane. Sinkunda ibintu by'ibinyoma. Sahiri, reka kumara amazi. Je ndi kumvuga ukuri, ujya afise inda yiwanje. Ndakumara amaje gute? Mwaje gukina inkina mico ngaho? Mwaje kudukinira filime? Reka ngaha ni kwa muganga. Ibyo muri mwo nibiki? Hariho umugore umwe ashobora kugira abagabo babiri. Ibyo bishoboka gute? Ibyo muri ko muravuga mwe mwumva bifise ishingiro. Ahubwo nsubiye kubabaza ikibazo. Ninde ari umugabo washireye? Njyewe. Umviriza rero. Ndabona ko mutari ko murumvikana. Nimugende. Nimwamara kumvikana. Mukamenya umugabo washireye wariwe. Acaza ndamubwire ingene umugwayi ameze. Sahiri. 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 Kugusaba umbyarire nayifashe nk'umugisha. Kukifuza ko nicuza. Nivyo. Je kunsuzugura turi babiri. Cyangwa turi batatu n'umugore wanje. Ni bisanzwe. Ariko imbere ya murundi. Cyari banga riri hagati wanje nawe n'umugore wanje. Sinarenze yuko vyosose hanze. Ubu rero wamaze kubigira itangazo. Sahiri. Ntuzutume ivyo nakoze ubwa mbere ndabisubira. Sinicuza. Uvuze gute? Ntuzutume ivyo nakoze ubwa mbere ndabisubira kuko sinicuza. Amaraso yiwanje ararura. I repeat again. Amaraso yiwanje Sahiri ararura. Uzira kubwire Mungu yupo. Nta kintu na kimwe navuze imbere y'ujya muganga kitari ukuri. Ashe ntafise inda yiwanje. None umuntu afise inda y'uwundi bamwita gute? Si umugore wanje naje nka umugabo wiwe. Nicyo kinyuma navuze. Ivyo nimihaye nibiki? Nakubwiye sinzokwicuza. Urashaka wicuze. Jewe binabikoze ku muntu nkunda. Mbe wibaza kije ikorwa nsabye kujya gukora ko coroshe guhuza amaraso n'uwundi. Uzira kubwiye Mungu yupo. Jewe iconzi bijya byose nabikoze kubwo urukundo ndamukunda. Uri kutangarike. Urukundo mukunda. Urukundo nyene. Mbe bakubwiye kuvanga amaraso wibaza kari giki? Erega amaraso ni ikintu gitembera no mu mutima. Kandi umutima ni uva mu rukundo. Sahiri, urukundo waruzi wewe. Wewe ko yaguye hasi. Je kabarije namutora nkagenda kumuvuza. Ntabagiye guhindura impuzu we. Nabajewe. Ukusone nambaye. Ariko warinze kubwira guhindura impuzu. Sahiri nta rukundo mufiseko. Sahiri nta rukundo mufise kujya mugore wanje. Washaka maramara? Sahiri. Beje dura capital. Washaka ni imana mazi. Nimbare we wumva yuko ijo niko ndamukwata rukundo. Injira haje indani. Ndabe yuko bakwakira ujya umuvyure wewe. Jewe ntanashitsaga n'umwana ntiyona kina. Tuzohigura. Alex. Karagana nani? Urazi ruko uraga wambono.
Alex, kudashaka kuva hejuru ugomba kunywa amaraso. Ugomba kunywa inyenyeri. Agahungu kabya. Alex, urukuraga Mr. Busy Busy. Imana guhamagara ntiwoyita wampono. Aho no kwereka. Ndorazi ko je mvuga n'abantu bo mu bwambwe ijuru. Ndagusaba programme guhamagara. Uchuba morgue ikiziga maiti serikei. Kwanza birahindutse. Va hejuru Alex. Va hejuru. Karakayana. Alex. Ugomba iseze ivyanje bivyuke. Ubureje ndicara ukajuga umuhagazi. Ntaca Alex, no kwizunguza nkazunguruka ahantu hose nkagaruka. Wowe batagutore ku mabati bo gutorera hasi. Icara hasi. Alex icara hasi. Bizoza. Oya ntabizoza nga icara hasi. Kuko nanje ibyo navuze byose. Nicaye hasi. Bizoza, sindiko ndakugaye. Nibibazo sanzwe ifise. Ibibazo? Urazi wa muhungu wa Matayo na wa muhungu wa Gaspar. Nasanze bari kumwe na bya bihungu byananiranye, bya bihungu by'ibisazi. Ariko imipango barimo yari yo kwica umuntu. Bizoza, sinkubeshi mw'imisi natora ikiziga. Ikiziga? Bizoza, icyo udatahura ni iki? Ikiziga n'umuntu yapfuye. Ni nacyo mugiye gutora mu minsi. Icyiyongereyeko nuko bambonye n'ukumva amaiti morgue serikei urapfuye. Barakubonye? Barambonye. Bizoza, ndazi yuko wibaraguza. Iri banga ndakubwiye rica urigumize muri uwo mutwe. Ni warimena bizokumena umutwe. Uzomera nka gahanga wishwe n'iki. Bareka kuntera ubwoba. Je Mr. Busy Busy, Mr. Ndibaraguza. Nongereka kandi wumve. Je ntuntera ubwoba. Bawitonda. Ngo vya gahanga ngo wishwe n'iki. Aka kiwanje. Aka karakomeye kurusha ibuye. Ibyo navuga ngo bice ngaha ngo biserukire mu mutwe. Bizoca ngaha, cyo biserukira ngaha, cyo ndavyibaraguza. Abantu aho twihende bitunanira ko twobika amabanga y'iwacu tukaca duja kuyabitsa abandi. Kibagira yuko hano kwisi umuntu umwe wese aba afise umuntu yizera abitsa amabanga. Rero nimba wowe unyizeye jewe, je sinizera wewe, kandi urya nizera jewe afise ubundi yizera, umva cha kintu kiza kugera hehe kirazunguruka kikakugaruka ko Alex. Kubwiyo mvo rero nzibaraguza, subire nibaraguze, ca ngenda nkoresha amafishi, genda manika amapoto, ndondere n'abana mpamahera bagende baramamaza. Ubone rero je Mr. Busy Busy ko nibaraguza, ngomba nkoresha amafishi. Wambwiye ko umuhungu wande shakureke kumumbare nuwa Matayo ndamwibuka. Ngomba nje kuvyafisha hose ndazunguruka ino musi karite yose yarimenye. Ngomba renda vyararaze kugira ngo ico kibi ntikibe. Jewe bizoza ndumu ambasaderi w'Imana ngaha ku isi. Imana ndungitse nibaraguze ntimukora ivyo bibi. Ndabivuga waje kubisa amabanga Mr. Busy Busy. Hemwe wihenze. Yo Alex, kenda urondera abantu bisa amabanga. Je Mana yatumye kwibaraguza. Mbega urukundo ni iki? Urugo ni iki?
Mbe basukuru barihenze ko nakuze numva ko uyu ufise amafaranga ufise byose je biriko bipfirahe kumboza amahoro koko canke ni vya bindi bavuga yuko umwana w'umuntu ibihe byose abaho yicuza. Mbe amahoro yo mu rugo atangwa n'amafaranga koko? Oya kuvyo nibona ko ntabwo atangwa n'amafaranga. Bivanye n'ukuntu Sahiri aguma tugora, bivanye n'ukuntu Sahiri buri kanya aguma anesha umutwe kugira sinzongora amaraso. Ndakwinginze nambanyo ikureye. Futa mu mutwe cyo kumugikunda. Umunezero w'urugo unyegeje muri ndi banga, umutima wanjye urarusha. Imana irakuzi kandi ntabwo yagutaye. Imana irakuzi kandi ntabwo yagutaye. Irazi ibibazo byawe kandi igiye kuvyishura. Irazi ibibazo byawe kandi igiye kuvyishura. Humura. Imana irakuzi kandi ntabwo yagutaye. Imana irakuzi kandi ntabwo yagutaye. Irazi ibibazo byawe kandi igiye kuvyishura. Humura. Mungu yupo. Haraho wibaza ko Imana isa nk'utakumva, ariko irakumva. Mungu yupo. Sindakuzi ariko ndabona uburanzi cyane. Birashika ukaba ushaka kumpumuriza, ariko umutima wanjye waramaze kubabara. Agahinda byaranyije. Intuntu yara ndagusabe nongenda gushimira cyane kuba unyitayeho, ariko igikomere mfise ntabwo cyose ibangana. Ndibuka igihe uza kumbwira ko nzovyara, naratambye intambo za rutizo Dawidi yatambiye iba. Numva ko ikironda nari maranye imyaka irenga 5 kigiye kurangira mu minsi, ariko byose nasanze ari ubugugu kwizera amajyambere yawe. Gusa umva inyuma. Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu yupo. Kuko ufise kwizera kuka mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo
mwe murira ari umunsi muzozwa amarira yanyu. Mungu yupo, ndara majoro musabira ku Mana ngo basi unahure. Mungu yupo, nurabe ubuto bwanje, nurabe uko nambaye. Mungu yupo, imani isezeranyije irashitsa. Mungu yupo, basi izina ryawe ryagira rikwibutsa iki? Mungu yupo bisobanuye Imana iriho. Reka Imana iriho wibuke yuko yishurira ku gihe. Mungu yupo, basi nyumviriza rimwe, nyizera rimwe gusa ujya kwipimisha kwa muganga, ndazi uzoshimira. That's all glory. Mana, kwa mbwiye umunsi ko ari ikimenyetso cya nyuma. Mbega Mana, ndi mukuri by'ukuri, ndi mu muco. Ndakumva Mana, ndakumva Yesu wawe. Sawa mabuji. Sawa. Ugiye be. Ewana jengiye ngaha haruguru. Aho haruguru. Ne. Ugiye gukora yihe? Jengiye ngaha haruguru kurabira kazosi mabuji. None ama muhira no wasize nde? Muhira? Muhira nta numwe asigayeyo. Numwe asigayeyo? Mungu upo si hari. Aho rero uvuze Mungu yupo. Ubukoze mu bwenge bw'iwanje. Ivyo muhira n'amabanga aha twama mu nduru niho uraba. Nakatsa mutwe. Ariko sivyo nakubajije Mungu yupo ni hari. None sinakubwiye gamabuje yuko atari hari. None yoba mu rugo gute kandi atamahoro ahari. Erega mabuja umugabo wese ahari yamashaka amahoro mu rugo. Iyo dafise ayo mahoro mu rugo ucu usanga yagiye kunywera ku kadirisha cyangwa akagenda mu kabari. Nuko biba bimeze. Nibo bajya batiramira ku kadirisha cyangwa bagatiramira mu kabari kandi bagataha mwijoro cyangwa bakarara mu kabari kubera ivyo bibazo byo mu rugo atamahoro. Mungu yupo rero nawe
ari muri abo mu gutaha ataha saa sita z'ijoro aho rero ngaho aba afise ibibazo bike hari n'igihe hararayo iyo atashe saa sita z'ijoro rero 5 du matin mu gaturuturu hajya n'inkoni zitaravuga hajya ala akbaro avuze ngo ala akbaro abagiye fye nkuru ubu rero icyo nshatse kukubarira mu majambo make moi bero media ni je nsigaye meze nka boss wo muri rurya rugo ni je nsigaye nkontorora akana kariya nkandakanda ibiharage vyahiye umuceri urahiye bijya birazigiye ni je nsigaye ndabiraba ukazoshaka n'ikintu ko ndakugirira aga service uzuze ndaguserevanure tuvaneko sawa ndumva bisiga ubwenge sawa Genda urabe nzoguserevanura Karibu. Kubera ko mpamagara ngaha. Ubundi mu buzima busanzwe ugenda kunda ishamba. Ishamba. Yes, of course. Ishamba. Kubera ko ukunda ishamba. Ishamba nico kibanza conyene isi yose gishobora kubika ibanga mu gihe abantu babiri bari yazi atawundi arimo bahuje umutima nama n'ingingo. Ngoma, ndabizi ufise umutima ukomeye kandi ufise n'ibanga bivuye ku dukuru tumwe tumwe nagiye numva. Ni nayo mpamvu nashimye ko tuyagira ha babiri aha ata muntu numwe ashobora kumva ibyo tuvuganye, gutyo tukabishira mu ngiro bikabibanga ry'agatasohoka hagati yanje nawe. Yaganda kumva nshaka ko shira mu ngiro igikorwa ngomba ndakubwire, nanjye icyo nsaba nkagishira mu ngiro. Mfise umuhungu tuvukana yitwa MUNGU YUPO, ni ngumba ntavyara. Igihe kimwe jewe navanye n'umugore, maze kuvana n'umugore nakindaro mu rugo rwiwe, aca mfatirana muri ubwo buzima bubi narimwe, ansaba yuko no muvyarira. Sinzi ko mvuze ko muvyarira bitahura, yansavye ntera indi umugore wiwe, hama umugore we avyara umwana, gutyo mu kibano bumve ko yavyaye nahatigeze avyara. Nagiye nsanga kuba kw'isi gukora iciza no gukora ikibi ni kimwe, kuko ico ciza nakoze hageze igihe kigaruka nk'ikibi, aca agomba kunyiruka ko ashaka kunyica. Ariko Imana yarakinze, na n'ubu ndi muzima.
none kumpaye ayo makuru yose uragomba marira iki jewe? Ishaka yuko uwo muhungu mwene wacu reka ndakubwire rero ikintu kimwe kandi ubasha gutahura n'amatwi yawe abiri. Kuri ino si dufise amategeko abiri. Irya mbere no kubaho ufise amafaranga. Irya kabiri tubahiriza irya mbere. Sinzi ko watahuye ibyo nakubwiye. Ushatse kuvuga yuko ntafise amafaranga? Ibanga wambwiye riroroshe kubika kandi n'akazi wansavye karoroshe cyane. Ariko n'akazi gashaka amahera urayafise. Ku kibazo cy'amafaranga nagerageje gukora amatohoza yimbitse, nshaka kumenya igiciro mukorerako, yaba kumugaza umuntu, kumuhumisha, kumutera ikintu ubwo nyine ntasubire kubona no kumva no kwica, byose narabibagije. Igiciro ndakizi, kijya bambwiye si kibazo wanje, ahubwo ikibazo n'uyo mwene wacu. Nshaka yuko ico kibi yankoreye ndakimusubiza, nkamugwiriza incuro n'incuro kuvyo ari yifuje kunkorera, agapfa babaye. Biroroshe cyane kubikora kandi cyane biroroshe, ariko uruhara ni wewe ubishiramo uruhara, kandi uruhara atari ruto. Urantahura? Nditeguye. Ariko nubwo biruko sishaka yuko ari nka muzomwica, ndashaka kumwicisha n'amaboko yiwanje, nkabona uburyo apfa babaye, kugira ngo numve ko noremo umunezero umutima wanje yankuyemo. Ico naco kindosa. Uzabishora koko? I will try. Okay. Wakoze cyane. Sinzi aho ndabazi. Ndi wa mugabo yazana umugore yakomeretse mu mutwe. Mama yakomeretse mu mutwe? Ninde ari umugabo washiraye muri mwebwe? Njyewe. Narimbajije ninde ari umugabo washireye? Njyewe umuvyeyi. Mbabarire ko barantwenze. Nibutse ibintu mwakoreye ngaha. Cyenda kwibuka. Umudamu yagwanirwa n'abagabo babiri. Okay. Uyu munsi naho mugenzo n'amake.
muganga ikibazo kinzanye uyu munsi ikibazo gisa na kiya kibazo dufitaniye ujya munsi ujya mu mwene wacu ujya munsi twako turashwana ujya ari petit frère. Petit frère wawe? Ego. Nagize mu mahitamo ari mu buzima ndamubwira mvyarire kuko nasanze mfise ikibazo cyo kutavyara. Pare sana. None kugira ngo umenye yuko utavyara wari wipimishije? Ntabwo nari bwipimishe ahubwo uyu munsi icyo kibazo kinzanye. Okay. None nitwa bande mwebwe? Mungu yupo. Mfise imyaka ingahe? 3. Mubaye? Quartier Kajiji. Telefone zanyu? 69 24 11 38. Okay. Reka rero tuje kuraba ibipimo biduha. Ariko imbere y'ibyo reka banda gupime umutima. Zana ukuboko. Ko mbona umenga umutima wawe ntutera neza. Ingombwa. Okay. Reka ntaco ugenda ukoresha examen ndakwandikiye. Ibisigaye turabiyaga hanyuma. Karibu. Murakoze. Mwari mushaka twebwe? Oya, shaka anje. Anje? Okay. Sheri. Be. Mahabuba. Oui bébé. Ingo baragukeneye. Kusubira inyuma ingo anje nyaruka ngaha uno munsi vangaruka byose bihetse.